Ibitaro Clinique Van Norman vyegukira ishengero Libre Methodiste kuva byatangura gukora mu mwaka w'2012 ibikorwa byavyo bifashwa gutunganywa na kaminuza y'umwizero wa Afrika bigeze ku ntambwe nziza. None ivyo bitaro vyoba bitunganijwe gute? Umuyobozi wavyo Dr Fulgence YAMUREMYE aratanga umuco. Ibitaro Clinique Van Norman kaba ari ibitaro byashizweho umugambi wo gushigikira leta y'u Burundi bikorwa cyane cyane bijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Ni nayo mpamvu mu dukora dutumbereye hanini gufasha kugira ngo amagara y'abene gihugu ashobore gutera imbere, gufasha abagwayi, ariko kandi bifasha kugira ngo abanyeshure biga mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'umwizero wa Afrika baronka bakorera ibikorwa byo kwimenyereza, ariko kandi nk'ibitaro bisanzwe byo gukira ishengero n'akaryo keza aho dufasha abagwayi baba batwite kugira ngo bashobore kuronka akajya kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Niyo mpamvu ko dukora haba hariho akanya mu gatondo ko kuvuga ijambo ry'Imana kuganira n'abagwayi. Turafise n'igisata ca muri gifasha cyane abagwayi kugira ngo ibikorwa bigende neza. Mu by'ukuri murumva ko tumaze igihe kitari gito turiko turakora. Nkuko abandanya abimenyesha, ibitaro Clinique Van Norman bikora amasaha yose mu bisata byavyo bitandukanye. Ibikorwa dukora canke uburyo bwa service dufise hano, ngomba kubanda kumenyesha nuko ibitaro byacu bikora imisi yose kandi amasaha yose. No kuvuga igihe cyose umugwayi ashikiye niyo hoba mu ijoro atita kuronka bamwakira amasaha 28 imisi yose. Kandi tufise amaservice atandukanye canke ibisata bitandukanye byakira abagwayi. Hariho aho twakira abagwayi bivuza bataha aho hari muri cette consultation en médecine générale, ariko kandi turafise n'icyo twita amaservice spécialisé ahantu uvuga ababivuza muri chirurgie, abakeneye kubona n'abaganga baraba indwara z'abakenyezi batita gynéco obstétrique, indwara z'abana pédiatrie na médecine interne, cyane cyane inguvu nyinshi ziri mu gisata cyo bita neurologie. Turafise umunehologe hano, ariko kandi turafise n'igisata kivura indwara z'amenyo, bamwe bayita chirurgie dentaire abandi bayita stomatologie, ariko kandi turafasha n'abantu bakeneye icyo twita assistance psychosociale. Turafise umusicologue ashobora gufasha abagore dufise mu bitaro cyo kimwe n'abandi bashaka kuza batwitira bavuye hanze bakeneye gufashwa. Rero ariko kandi hambavu y'ivyo turakira abagwayi mu bitaro bajya tuvuga ngo bagiye mu bitaro mu ma service atandukanye. Muca mwumva yuko twa dufise na bloc opératoire yo gufasha muri chirurgie, dufise laboratoire n'ayandi ma service jana n'ivyo kugira ngo vyose bishobore kugenda neza. Uko imisi yagiye irengana niko abagwayi bitura ivyo bitaro Clinique Van Norman bagiye biyongera, na cane cane urabiye ku biharuro. Ababirongoye bakamenyesha ko bafise umugambi wo kuvyagura no kwugurura ibisata bishasha. Uravye abagwayi ko twakira abagwayi ibiharuro byagiye birongerekana. Navuze ko twatanguye mu 2012. Uravye ibiharuro byerekana ko tugitangura novuga ko umwaka wa mbere twakiriye abagwayi ngira ngo mu mezi 12 bangana 3695, ariko tugeze aho turavye ibiharuro by'umwaka wa 2019 tumaze guheza. Umwaka waheze tumaze kwakira abagwayi bangana 42 n'amajana 961. Murumva ko hariho intambuko nini cyane, vyerekana ko ubwa mbere tugitangura uravye ku kwezi twakira abagwayi bangana nk'amajana 217, mu gihugu uganije ku kwezi twakira abagwayi bashika 3580. Ibiharuro byagiye biraduga rero kubera yuko abagwayi batwitura bagenda baba benshi, ariko kandi n'ibisata bibakira bigenda birongerekana kandi bagenda birabandanya. Turafise n'imigambi cyane cyane ko dukeneye kwagura ibitaro. Mu by'ukuri abagwayi dufise batwitura kino gihe bararengeye ubushobozi bwacu. Niyo mpamvu mu migambi dufise hariho umugambi wo kwagura bino bitaro. N'umugambi munini uzodusaba umwanya n'uburyo butari buke, ariko tubizigira ko dukoze Imana ikaduhezagira bizokunda bigatunganywa neza. Turakeneye kwagura ibitaro, ariko kandi turafise igisata gishasha twimirije kugurura. Ibikorwa by'imyiteguro bigeze kure, ni igisata ca ophthalmologie
kivura indwara z'amaso. Integuro ziramaze kugera kure, ibikoresho kimwe turabifise hano n'ivyuma tuzokorera mwe maze gutegurwa. Tuziga ko mu minsi mike gisata kizoba gishobora gutangura. Kugira ngo babandanye bitaho abagwayi eka nabo bose babitura, Dr Fulgence YAMUREMYE amenyesha ko hari ibitaro byo hanze bafashanya mu by'ubuvuzi hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Mu ntango z'uyu mwaka twaragize urugendo rw'igihugu c'Ubuhindi, hari ibitaro tuko turakorana navyo barigeze kuza hano, bamwe bavyibuka bita Meenakshi Hospital mu Buhindi, bari baje hano mu gikorwa twise campagne mu byo gupima cancer. Twaba tugira urugendo muri ivyo bitaro, aho twemeranije ibiko bitari bikishobora gufashanyamwo bijanye no gushigikirana mu by'ubuvuzi, mbere bakadufatanya nabo hamwe na kaminuza y'Umwizero wa Afrika. Ubu mu minsi ya vuba yataba ruko yagoranye kubera ibya coronavirus, hariho integuro yo gutangura bwa mbere gufasha n'ibyo bitaro kuvura abagwayi dukoresheje cyo bita telemedicine, aho abagwayi ushobora kuba ari hano ariko ashobora consulta, ashobora kuvugwa n'umuganga ari mu Buhindi, tukabitunganya neza. Bigashobora dufasha mu gihe hari umugwayi akeneye kuja kwivuzayo biciye hano, bizotuma vyoroha ko dumufasha tukanakurikira tuvugana n'abaganga bo mu bitaro kugira ngo umugwayi ashitseyo yorohewe kandi bigende neza. Clinique Van Norman ikaba ifitaniye amasezerano n'amashirahamwe yo kuvuzanya 11 hamwe ni banki nkuru y'igihugu na Interbank.